Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abarimyi mu Burundi umwaka w'uburimyi 2020 wose bategetswe gukoresha ifumbire y'uruganda rwa Fomi. Hagati mu gice cirima ryo ku Mutasuro hari mu mpera z'umwaka uheze mu kigabane kw'isoko twarababwiye ukuntu iyo fumbire ihinguwe. Ico gihe abanyagihugu bari bamaze kuyikoresha ariko batarimbura. Ico gihe hariho n'abanyagihugu bari bamaze kuyidogera ko yo bidakora neza nk'ifumbire bari bamenyeye gukoresha. None iyo fumbire yagize ingaruka izihe ku mwimbu wo muri uno mwaka. Uruganda rwa Fomi ngo baruhingura ifumbire ihagije. Ibindi tugaduce hirya no hino muri kino gabane kw'isoko cyo kuri ubu wa 8 Myandagaro umwaka wa 2020. Thierry Bigirinda vyinji nganda kebashikirize ndabahaye ikaze. Ryaba irima ry'agatasi canke ry'impeshi uno mwaka umwimbu waragabanutse cane. Imvura yaguye ari nyinshi igatwara imirima iri mu vyagize ingaruka ku mwimbu. Ariko n'ifumbire ihiguriwe mu Burundi y'uruganda rwa Fomi iri mu vyidogerwa n'abanyagihugu ko yatumye umwimbu ugabanuka ku biterwa bimwe bimwe. Mugenzi wacu Bertrand Ndakuriyo wa Radio Inzamba yaraganiriye na bamwe. Dutangiye twakoresheje imyavune baduhaye twarabuze umwimbu nkuko twahora turonka ibiharage bikamera bihishiye gose nkuko umenya nta mwavu wigeze ushiramo ariko kambere twikoresha abandi twararima tukimba ibintu bikagenda neza ariko twarumiwe nta naho wovuga kubera umvuze nyene uca witwa kuri kurwanya leta. Batubwira yuko ari ifumbire nziza ishobora kuba inasumbya uburyohe uyu mwavu twahora dukoresha bita deyape, ariko rero byo tubiravye ikijanye n'umwimbu twabonye umenga ntibimeze neza n'ukuri ntibimeze neza. Ati gute ko turavye nk'ibigori warushira mu bigori canke mu biharage, uravye ukuntu ibiharage canke ibigori vyahora bikura harimwo deyape siko bikura dukoresheje iyi fumbire ya Fomi. Twagera ahubwo dusabe abajejwe kuwukora yuko boraba bakaraba ikintu bohinyanyuramwo. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu majambo amaze imisi ashikiriza avuga ku vy'uburimyi ikibazo c'ifumbire ntakigitebako. Emile Nibasumba mwaragize amatohoza mbere mwaranavuganye n'abahinga batari bake bazi ivy'ifumbire ya Fomi. Mbega muri urwo ruganda bayirimbura gute inyuma y'umwaka wose imaze itanguye gukora? Ingingo yo gutangura gukoresha ifumbire ya Fomi abahinga batubwiye ko yabaye ingingo ya politike kuko ngo ntibari bwaheze kugira ivyigwa no kuvuga ubushakashatsi bw'ingene iyo fumbire yategerezwa gukora. Rero bavuga ko umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yababwiye ati nimuhagarike ivyo vyigwa turatanguza uwo mugambi wo gukoresha ifumbire Fomi. Urumva ivyigwa babiciriye hagati muribuka ko mu kwezi kw'icenda hari imbere itariki 17 zo mu mwaka uheze ariho batanguza ku mugaragaro ikoreshwa giyo fumbire y'uruganda Fomi. Ngarutse ku kibazo cyanyu Thierry, biragoye kurimbura igikorwa ifumbire Fomi yakoze muri uwo mwaka uheze kuko amasoko yacu mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije atubwira ko igisata kijejwe gutanga ibiharuro kidakora neza, ngo ntigikora neza kubera gitanga ibiharuro bitari vyo, vuga ko ari ibiharuro bidahuye na gato nibiba biriko birabera ku rubuga. Urumva rero ngo biragoye kurimbura. Ikindi naco ngo cari gufatirwa ko ni ibintu bijanye n'ikirere ukuntu cari kimeze muri uwo mwaka w'irima uheze, bakaraba kandi ingene uburyo abanyagihugu bakoresheje iyo fumbire, ubuhinga bakoresheje, ivyo byose nivyo bategerezwa gufatira ko, ariko nk'akarorero kubijanye n'ikirere
imvura yaguye nabi yarahitanye imirima itari mike, imirima y'imiceri n'iyindi nyene urumva ngo bica bigorana kugira ngo bamenye ko ifumbire Fomi yakoze neza canke yakoze nabi. Ariko Emile mwavuze ko ifumbire ya Fomi yatanguye gukoreshwa ivyigwa bitarahera, mbega vyo bifise ingaruka ku mwimbu? Ego cyane vyaragize ingaruka, mbere si ku mwimbu gusa ni no kusi ndimwa, bitegerezwa kugira ingaruka ku bw'abahinga twavuganye bakora mu bushikiranganje, mbere n'abakora muri Fomi, kuko ubushakashatsi ntibwari bwahere, bisigura ko hariho urugero rw'ibigize irya fumbire bategerezwa kugira kuvuga bati iyi fumbire igizwe niki 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 ku rugero rungana gutya, ivyo byose ntivyari bwabe. Rero nk'ivyo bitabaye, urashobora nk'akarorero gushiramwo ifumbire ugasanga wayishizemwo wakoresheje urugero ruto rw'ivyategerezwa kujamwo. Aho rero abo bahinga baca bavuga ko bica bituma umwimbu utaronka umwimbu wategerezwa kuronka. Ikindi naco urashobora kurenza urugero rw'ivyari kuba biri muri iyo fumbire, hanyuma naho nyene hari ingaruka mbi cyane cyane no ku mwimbu uzokurikira mu myaka izokurikira. Ikindi naco urashobora gusanga iyo warengeje urugero kubigize iyo fumbire, urashobora gusanga nk'umuceri canke ibigori waronse umwimbu mwiza, ukaronka umwimbu mwiza, ariko bavuga bati utegerezwa kugumana mu mutwe ko naho waronse umwimbu mwiza, isi yoyo wayitituye, bishobora kugira ingaruka mbi ku mwimbu uzokurikira mu myaka izokurikira. Ikindi naco yindi ngaruka mbi y'ugushiramwo ifumbire ugasanga ibigize iyo fumbire vyarengeje urugero, nuko iyo fumbire ikihumanya ajya amazi aba ari mu kuzimu bita nappe phréatique, ajya amazi mukaba muzi ko ariyo usanga agiye mu masoko abanyagihugu bavomamwo amazi. Urumva ayo mazi aba yahumanijwe n'iyo fumbire, kandi iyo fumbire ikaba muri rusangi iba yahumanije ibidukikije. Emile biravuga ko Fomi ifise umwimbu w'ifumbire ukwiye abanyagihugu bakeneye? Bavuga ko mu bisanzwe igihugu cyose abanyagihugu baba bakeneye ifumbire itarenga amatoni ibihumbi 70. Urumva ko iyo abanyagihugu bakeneye ari nke ugereranije n'ihingurwa. Mbere abo bahinga bakavuga ko uravye abanyagihugu usanga bakoresheje ifumbire ingana n'igice, mbere rimwe ugasanga ntishika n'igice ciba yahinguwe n'ugo ruganda Fomi. Urumva rero ifumbire irahari, mbere hariho n'ingorane usanga abategetsi bo hasi mbere nabo hejuru bagira urudandazwa ruteye kubiri n'amategeko, urudandazwa rw'iyo fumbire bakayijana mu bihugu bibanyi nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere na Tanzania, naho ubushakashatsi butaheze, naho bahisemwo gukoresha ifumbire Fomi mu mirima y'abanyagihugu, kandi bitizwe n'ingaruka bijanye iyo fumbire Fomi itungisha abategetsi bamwe bayijabukanye bakayijana mu bihugu bibanyi bahonyanze amategeko y'igihugu. Murakoze cyane Emile Nibasumba kuri uno muco muhaye abarimyi, mbere muhaye n'abanyagihugu muri rusangi kuvyerekeye ifumbire y'uruganda rwa Fomi. Aha kabari naho duce dusozerera kino kigabane ku isoko cuno munsi. Thierry bigira ndavyinje ndako ndakibashikiriza nkabanda bikebanuye.
cari ikiganiro kw'isoko.